hariteka natewe nkaho iyaba patiri atanga amafaranga ku baririmbyi ku by'ukuri aho abagabo bo muri Eklezia Katolika aho bohembwa amafaranga. Hero abakunzi ba Ngagari TV, reka mvuga ati mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Kuri mikoro za Ngagari TV na kamera ni Gerard aka Kagaga. Nkuko mubibona uno munsi kuri Ngagari TV twabazaniye umu-invité mushasha, umu-invité mutari musanzwe mumenyereye. Imbere yuko tuja en profondeur, reka ndamusabe amanze yidondore yibwire abakunzi ba Ngagari TV. Turamuhaye kazi. Ego murakoze. Kubatamenye no kubanzi nitwa Ngagari Kenny Teddy. Abandi umurundi wo kwitsitso. Abandi umwe mu bantu bitonda bahezagiwe n'Imana. Ya Ngagari. Ngagari. Uno munsi mwavyumvise ko dufise umu-invité akaba tawundi ni wavuze ni Kenny Teddy. Ngagari. Kubera iki Ngagari? Bo amazina menshi arahari, hari abantu usanga bita bakibuye, barutwe, ariko narabye burya izina ndabye ingene ngana. Hari aba poitrine avuga ati no niyo Ngagari. Okay. Avuga ati ntarindi zina burya atari Ngagari. Okay, twashaka kumenya iryo niryo zina wahawe n'abavyeyi canke ni izina ry'akazi? Bo iyo bishitse umuvyeyi akari impamagara bo birashika umuvyeyi akari impamagara akambwira ati Ngagari ngwino. Sibyo yampaye ariko nibyo nirondereye. Ntabwo umuntu yirondeza akarondera icyo azokora mu buzima. Ariko ndarondera mu mazina yose. Nkita biharage. Wapfa baca banja. Nkita kanyama. Hari abantu burya bakunda amabrochette. Hajya muri buno buzima hari abantu bakunda ibyo kurya. Rero wisi izina ry'ikintu cyo kurya. Hari umuntu ashobora kukwataka akagufungura ariko Ngagari irarura. Nta muntu amvogera uzorabe no mu nzira. Nta n'umuntu ashobora kundamutsa arazi ko ndura. Sakazina naho n'abavyeyi nakazina nyene nihaye ikigitinyiro. Nta muntu ashobora kumvogera aho kwera. Okay, reka dufate ko uri Ngagari. Kuvuga ku batakuzi, Ngagari nkuko musanzwe mubi abamukurikirana ni umukomedie. Nibaze ko ntoba nihenze. Burya ubukomedie buratandukanye. Je sindi n'umukomedie, novuga ko nari umukomedie. Ahubwo ndi intumwa. Uri intumwa. Fise ubutumwa Imana yampaye ngomba guhereza abantu bose bo kwisi. Kuvuga rero ndabubashitsaho hari abaca bifata nko kumengana ubukomedie. Nagombye kubasetsa n'urwenya mu Kinyarwanda. Bakibaza ngo n'urwenya kumbure ubuya n'ubutumwa. Nibyahishuwe. Donc ni ibintu byahishijwe mba ndiko ndahishura. Jewe nsanzwe ndagukurikirana, ari naco gituma uno munsi nakugendeye kugira ngo tube turaganira kubijanye n'akazi kawe ukora k'ubukomedie. Eske nashaka kubaza Ngagari, ako kazi kawe ukora k'ubukomedie wagatanguye ryari? Bo akazi sinovuga ko nagatanguye ahubwo narakavukanye. Kuri kuva nkiri mutoya. Nkivuka vyonyene muhira baratwenza gatwengo karabisha bavuga ati yo manura duteturuye. Umunezero wahabaye niyo natanguye kuvuga ati burya rero ndi umuntu atera umunezero mu muryango. Mbere baranatumiye n'abantu barazana karobe. Ariko rero abavyeyi aho babereye abantu babi ako karobe bakariye bonyene. Babaraba. Kuvuga kwanje novuga ko byatanguye kuvamo umunezero mu muryango. Maze gukura ndabibandanya abona ati burya rero uko naryoheye abavyeyi imvuka n'abandi bantu no baryohera. Ntangura kwiremamo rero uwo mutima wo kumva akantu kose no kagira inkuru. Burya mu buzima ibintu byose birakomeye. Ariko ibintu byose urashobora kubigira inkuru itwengeje. Ibintu kabitransforma mu gakuru.
umuntu yashavuye ikintu cyari cyamubabaje burya agaca yumva harimo akantu gatwengeje ya eske ibintu uvuga duhora tubona uvuga ku mapwe atandukanye sinzi ngo nohava ndabivuga gute nashaka kumenya ikintu ico uraba kugira ngo utwenza abantu ufatira kuki mu ijambo rimwe ufatira kuki kugira ngo utwenza abantu duhora tubona hari gihe urufatira ku ijambo ry'Imana uko abantu babayeho gafatira ku vya kera eske tukiyumvira none ubikura kuki urabiki kugira ngo ku buryo ushobora kuvuga ikintu abantu bagatwenga bakaryoherwa kandi ari ibintu dusanzwe tuzi ariko wewe ukagerageza uko ushoboye kose kugira ngo utwenze abantu jewe kinyespira kugira ngo mbe no shobora kurema inkuru nakantu mba mbonye uwo munsi kumbura bivanye na condition ndimo hari gemba nicaye muhira nkibaza ati kubera iki muri katolika hakenshi usanga indirimbo zabo ijwi ry'abagore ariryo ryumvikana umwanya munini ugasanga abagore baramara umwanya munini baririmba hariteka natewe indirimbo ikagira kure ukagushaho araje nko ku munota wa 10 w'indirimbo cyumva ngo jewe nukuvuga nkakibaza ko ati no kubera iki bigenda uko ururirimbo rugashobora kumara nk'iminota nka 10 ariko haririmba abakobwa umugabo kaza wumva umugabo kukanyuma niyo ngo je igomba ihere umva abagore banasaraye ariteka natewe rugira byose urakoma amashi kandi nukijijwe rugira byose yangiriye neza aho nta mugabo n'umwe aravuga usanga bibereye mu matelefone man kwandika message man uzogenda gutora cha gitoki kwa wa muntu tuze kukivundika kw'imiwe abagore nabo basaraye ariko hagira ahantu rero byuhira ndavuga abashinga ntahe jewe akantu kamwe mu ndirimbo yose ariko nkaca nibaza ati ese nkaho iyaba patiri atanga amafaranga ku baririmbyi ku byukuri aho abagabo bo muri Eklezia Katolika aho bohembwa amafaranga rero nkumva naje karantwengeje nkumva neza ko abagabo batoroha rero nkaca rero nuko nsanzwe nkuramwo amavideo yanje ndiyumvira ku kantu ariko abantu benshi badakunze kuyumvira ko cyane agacenda gatransforma en blague ego buryo ubuzima bwose nakubwiye ubuzima bwose buragoye ariko bwose urashobora kubuhinduramo inkuru hari inkuru wavuze iyo nkuru yarantwengeje cyane ngo hariho ibintu bimwe biri mu minwe ya leta ngo n'ibindi bintu biri mu minwe y'abanyagihugu mugabo ukabiraba bakavyitegereza ukabona yuko umenga hariho ibintu byari bikwiye kuba mu minwe y'abigenga y'abikorera twabo hari ibintu usanga biri mu minwe ya leta ibintu byinshi burya akenshi usanga biri mu bintu ya leta ibintu byiza ibitaro amashure amabarabara ibintu déjà republique usanga biri mu minwe ya leta ariko haranagira n'igihe bakorohereza abantu kugira ngo burya na leta si ibintu byose hari igihe kivuga ati ibyo bintu tabihaye aba privé namwe nimugende mutwunganye ariko ikibabaje ibohero agasho nta gasho uzumva ngo kajya kasho ngo nakumugwiza atunga ngagari umva ngo abantu ngo bakoze ibyaha byo kugigiturire niyo bafungirwa abantu bose usanga leta yarabihagiye ugukubise ikofe ukwivye bose batwara muri leta kandi yakubise wewe urumva icyo kintu ukuntu kibabaje vraiment urumva ukuntu kibabaje vraiment umuntu aragukubise mugabo kaje usanga aciye ajya mu minwe ya leta kandi yakubise wewe hariho nk'ibyaha bimwe bari bakwiye kurekera nyene bakabishira mu minwe y'abikorera utwaha twugukubise ikofe no nk'ubu bakwirirwa bamutwara mu mpimba bamukwiye kubiheza mwebwe nyene
bakubaka twadusho twa prive nk'agasho ka Ngagari urumva ko gasho kweri ko kwakira abakiriya muto abajya abantu usanga bigenda bivyimvya mwibarabara bamusanga bayataritse ishubuma bose no bahereza muri ako gasho ka Ngagari ko bavyita kwivyimvya kandi Bibiliya ntivyemera okay hariho n'ibindi bintu byinshi usanga vyitirirwa leta iyo ari vyiza ariko bibaye bibi akenshi bica bigenda kwitirirwa abantu nk'akarorero itongo zora bitongo yo ririmo ubutare ririmo utuntu twiza n'abazungu bamwe bera umenga bisize fondo okay abantu bagaca baza bagacukura iryo tongo bakagita ko ari rya leta yengere iryo tongo barisangemwe urumogi Haje kuvuga ngo urumva ngo rino tongo numva ngo naririmye ngo ryari rya leta ngo ndarimamwe urumogi barisanze mu rumogi abari ry'umwene gihugu bacafata umwene gihugu yaririmye nibo bafata baca mutwara kumufunga ariko ririmwe ubutare ni rya leta ririmwe akamogi ricyari bary'umuntu n'umuntu yegereye aho hantu urumogi ruteye bamutwara kumufunga urumva ako kantu kweri n'umwana rero aciye ubwenge kenshi ashobora gusanga umwana mu muryango iwana aciye ubwenge aba mu bambere leta rigaca imwiyitirira bagaca mu by'abishure bita ngo Hawaii University of America n'amashuri nzi sawa sindashika muri Amerika muganda agyumva ngo rirahari ugasanga rero abanyeshuri baciye ubwenge leta ibita ko ari abana b'igihugu bagaca batwara kubarungika hanze y'igihugu bakabigisha ariko ingu vyari umwana w'ikigaba umwe afise ubwenge butanu n'uyu wawe gufasha unamukubise nta muntu azakubwira ngo wakubise umwana w'igihugu kubitaho abaye kunzi ba Ngagari TV murumva ko turi kumwe na Ngagari kandi ari umuntu atwenza cyane nibaze ko kiganiro ciwe muri ko murakiryohererwa rero twagira tumusabe Ngagari hariho abadasanzwe bari gukurikirana ariko bakurikirana Ngagari TV woshobora kubagirira akantu kome nk'impano babone vy'ukuri Ngagari n'umuntu afise impano yo gutwenza kandi uvuze uko umbwiye ngo Ngagari n'umuntu afise impano yo gutwenza ahubwo je ndi impano uri impano yahawe hari abantu bakunda kwibaza ngo mbega isi niki kintu yahawe c'akamaro Ngagari kuba ndiho ubwanje ndi impano yego gusa umbwiye ikintu nashobora kubwira abantu nk'akantu nyene ni Ngagari abakatwenga nyene bakaryoherwa bakavuga tuno munsi kuri Ngagari TV ati haje bishasha umbwiye ngo abantu ngo bagatwenga biragoye kubwira umuntu gutwenga umuntu yaraye ubusa nk'ubu ushobora gusanga abantu bari kwadukurikirana ari abantu baburaye aheruka kurya ku munsi w'ejo akenshi umuntu mubwiye gutwenga yaraye ubusa gacuzana ibintu by'amabrage we mani mu Burundi ngo hari ibintu bigora kwemera mu Burundi ko vyaheze Burundi cyo usanga kikubwira uko akurabuko agaca kubwira ngo ibintu bigoye kwemera mu Burundi ko vyaheze Burundi cyo bintu manzi bimbire ndavyumva ukacujako ukibaza ngo araza gutwenga uvuga iyo abanahinze abantu bari kwadukurikirana amakondisiyo barimwo naye kubabwira bivanye n'amakondisiyo barimwo gusa ikintu coco nobabwira niyo Ngagari n'umuti ndumuti kandi ariko ndumuti yego okay Ngagari twashaka tukubaze bavuze ko ufise impano yo gutwenza muri make warayivukanye ariko twashaka kukubaza impano yawe yo gutwenza yatanguye kwibonekeza ryari mbona uvuga ko ari yatanguye kwibonekeza nakubyibuka mbere yatanguye kubonekeza nkiri muto niga mu ishure nigamwe carazira yuko rigira umwanya wo gupfisha ubusa iyo mwarimu tutaba tumufise ishure nigamwe wasanga ari ishure riguma mu gatwengo riguma riryohewe mu nyuma natanguye kuja no mu biteramo byo gusozera umwaka abantu baravuga ati kumbe uyu peti ni mukari sana iyo ni Ngagari ni Ngagari sinari bwitwe Ngagari
ofete nashaka kubaza natanguye neza 2020 niyo natanguye gukora video ndayishira kuri Facebook iyo video ironka amalike 50 misenkani like umunezero nagize cyamamare akuma ngenda abantu nibaza ngo bose ngo baranzi abantu 50 aribo bakuze kurumva kare naho ramposta ifoto gasanga ngize amalike 5 8 uko babajama ariko umunsi nagira video ikagira amalike 50 aciye mvuga ati ego kweri mu nyuma ndabandanya video nkarishirako ikagira amalike 80 ijana igihe kimwe ndashirako video mbona yari video nayo mvuga ibintu by'amadini mbona mu gihe cy'isi kubisa amalike 300 ndavuga ati kumbe bya bintu birakora ntangura kubona ahantu uciye bambwira ati ngo we peti ngo ukabona barabana abantu ndiko ndengana gusa amugira unyungwa gusa hari abantu bagiye mu bitaro babari ibinyungwa kugira ngo banyerekane Ngagari wa wundi Ngagari urumva nkatangura kubona imenga bya bintu byatanguye gufata yenda bibandanya gake kugera ubwo nagenda bigira nyene nk'umwuga ntagura kubona birimo n'agafaranga yego burya ibintu byose dukora hari ibintu dukora nko gufina ariko bikatuzanira amakoveni ukiraho nyene uvuze ko watanguye kubikora ubona bitanguye kuzana amafaranga nagira ndakubaze aho nyene nari mfise ikibazo nari nagiteguye ko nja kukikubaza ciye ndonka akaryo keza kukikubaza kubera ko usanzwe nakivuze nashaka kumenya eske Ngagari akazi kawe ukora urakabonamwe inyungu canke ubikora kome utwenza abantu objectif ya mbere sizo nyungu z'amafaranga wumvise mvuze ngo ndakuramo agafaranga uca bibaza ngo banke ngo zaciye ziza kugira ngo muri amafaranga kwakira ngo 10 miliyo yangagari oya ahubwo burya abantu kuronka abantu niyo mafaranga yego ntubwiye ko naronse amafaranga naronse abantu benshi yego bagukurikirana yego naronse abantu baza barambwira ati courage kabona turahuye n'umuntu petit hari bigabo nyene usanga vy'ibibosi muyangabo aho kantu mengani Ngagari ndaka Ngagari ngo hano sha kabona koze mu mufuko ampaye ya 5 arampaye 2 ubundi kumbuga nta nubwo nahembwa amafaranga ariko nkasanga ndiko ndaronka amafaranga muye muri abo bantu ukiraho nyene ukibitangura wabitangura kugira ngo twenza abantu bivyaza umusaruro eka n'ubu si kugomba kubivyaza umusaruro iyo nkoze video je mba nigomba kuyiryohera ubwanje kuko nagiye mpejeje kuyikora canshira ku gutwi nkumviriza ngatwenga nkaryoherwa nkavuga ati umve kano gahungu basha ugasanga naryohewe ndiko ndakavuga ivyiza mukavuka Ngagari bashaka twenza nukuri ndakemera naje ubwanje mba ngomvye kwiryohera objectif ya mbere se amafaranga amafaranga nuko ari ibintu bishira ariko umunezero ni ikintu cyamaho yego ugomba umunezero urawurondera ukawiha ku nguvu yego dusa n'abasozera nashaka nakubaze iki kibazo turabona mu bindi bihugu canke n'ahanyene iwacu hariho abamaze gushika ku ntambwe bivanye n'akazi bakora kugutwenza abantu eske ubu Ngagari ahantu ubona ko bizohava bigushitsa ahantu mbona ko bizohava binshitsa naho kandi naho byankuye ariko ibintu byose ndabikora kubera birindimo abizonshitsa hose nuko ntazi vyakazoza bishobora no kunduza bikangeza mu ijuru bikanatuma burya nubwo dukora ibintu uri kuranezereza abantu ntushobora kunezereza abantu bose hari gukora ibintu ngo uri kunezereza abantu ugasanga ari abantu barakaye iyo yumvise nk'ikintu cyitwa ko gitwengeje ahubwo acarakara gusumba ugasanga n'uwo muntu munahuye yoguha niko
donc sinovuga ngo ni avantage nini ngo nitega imbere icambere je nitega imbere nukubona umunezero w'abarundi bose aho umurundi wese tuzohura nkasanga ariko yumviriza ati yangagari atwenga ryohewe je ubone umunezero wanje sikuvuga ngo nzozi ngo nubaka ngo uruzu ngo rugeretse ngo 40 mbe 40 mu Gifaransa 40 ngo rugeretse 40 ukibona ngo abantu bose ngo bavuga ngo ijyanzo niyangagari oya ubwa mbere no gukora imitima y'abarundi abarundi bose basigari banezerewe hamwe abarundi bose aho umurundi wese ari atagwa nko atashari atanziko aguma avuga ati ngagari niwe yaduhaye kano kana sawa niyo mbono yanje yawe niki wobwira abariko baragutega yompi na cyane abakunzi ba Yaga Tech TV abakunzi ba Yaga TikTok TV Tech TV Yaga Tech TV Tech okay abakunzi ba Yaga Tech TV nubahamagarira ubwa mbere kwama bubahiriza amabwirizwa agenga umuntu wese n'abariko baragukurikirana bose yego kambere kubahiriza umuntu wese mu vyiwe gukunda abantu bose gukunda Imana ariko mpura n'abantu ukibaza nkibaza none uwo muntu arakunda umuntu uwo muntu nkamuraba mu maso nkamwereka ko nshonje ntamye n'igihumbisha nkakomaguzwa kuko ari umuntu akomaguzwa ukabona ati vire mujye muntu arashonje ariko ukabona ko atarukundo afitiye abantu umuntu akanca ko atampaye n'igihumbi ukiraho nyene hari igihe uhora upostinga ibintu vyawe n'imbaraga foto ugashirako na nimero zawe za limikashi eske ubikora kugira ngo urabe abakunzi canke mu buzima busanzwe uba wabonye ati jewe ngagari vraiment ndaremvye umuntu akubitika yego umuntu akubitika ariko shari abo mpona cyambona bambwiye ati we ngagari we warigeze kuba nkorera umunsi byari byanse umunsi niriwe narakaye acambona kuri limikashi hajemo aka message kambere karyoshe yego mu message aryoshe usivye ijya yomushira kwandikira kubwira sheri wiriwe gute waraye gute iyindi iryoshe gusumba izindi nigivuga ngo vous avez déposé 10 000 bokari monsieur ki kajya ka message kararyohera umutima ukumva uraryohewe ukibona vous avez déposé yego uca witegura kuraba ibiharuro bikurikira yego narashira ko nkabona hari wundungikiye 2 3 déposé nkazitanu yego urimo nkumva uwo munsi niriwe meze neza kandi sinabigira kugira ngo ntere brage nuko mba nakubititse nuko kubitika sibisanzwe nibisanzwe batandenge yiwanje ndagura ariko hagataho mbonya ahantu menga hari hikiyo nagomba ndabe ko ntagwaye amaso yimbwa mbone yari meze gute ariko nakuma numva menga hari mutuntu tudusenye gira tura ndabira ngwaye oya umeze neza niyangagari je kujya buso ntabwo nogwa na cyane ko ndakingiye reka ngagari tumuhe umwanya asezere abakunzi ba Yaga Tech TV yongere agire nico ababwiye ndasezeye abakunzi ba Yaga Tech TV mukomeze mugire ibihe byiza mugire ka kantu bita subscribe muce mongera mugende n'ahandi nyene wanje kugira ngo naho nyene mugire iyo bita ngo subscribe naje ndafise urubuga rwa YouTube Ngagari Kenny Teddy naho ujya kwa Facebook none ego hose bagire subscribe iyi video yoyo muze mugire bya bintu bita ngo commenter naga France narakize yego sawa reka tubashimire twongere dushimire na Ngagari wemeye ukaduha akakanya kugira ngo tuganire nshimira n'abadukurikiranye kuva ku ntango gushika iki kiganiro kirangire na akanya mwafashe turakabashimiye cyane reka mvuga ati Imana ishishikare kubana kumwe namwe nkuko nabibabwiye kuri mikoro na kamera mwari kumwe na Jira aka Kagaga ciao ciao